turabaramukije turanabahaye namwiriwe bakunzi bibiganiro bica kuri Musiri Champion TV ni kwa kuri nyene twama tubabwira ko tubazanira vyiza kuri Mike ni Pacifique ngenda kumana reka ndagusabe ngo untiza akanya gatoya kugira ngo ndakuzanire bishasha hanyuma nawe wibuke kandi kwama ugira subscribe kuri channel zacu haba kuri YouTube, Instagram ndetse na Facebook kugira ngo wame ukurikirana ibiganiro byacu. Ndi kumwe nawe ni mu kiganiro natwe turashoboye aho twashoboye kugendera mu isoko nkuru ya Buganda ni muri province Cibitoki ni zone Gasenyi. Turi kumwe n'umuntu nga reka ndamusabe abanze atwidondore. Turabaramukije natwe turabaramukije nitwa Ndayishimiye ja sanze nkorera akazi k'imyuga ngaha mu Gasenyi aha Uganda. Ndashimeja namazina mwiswe n'abavyeyi nta kandi kazino baba bataziye barantada kandi kazina kubera twadusanze turi amazina ahura ngaha kwirigara ego baca bantazira kazina bakunze kuntazira beshi Janete niho kazina ka niko kazina bakunda ko none ako kazina bakagutaze kubera iki bafatiye kuki mbo beshi twari twicarana bari bitwa Bandayishimiye abakobwa abahungu bose twicarana bakitwa Bandayishimiye baca bahitamo kuntazira ku kazina ko Janete ko kwirigara. Ndayishimiye Janete canke se Jean Ndayishimiye uvuka ku muryango wande muvuka hehe murashaka kutwidondora neza? Mbo kwidondora neza navukiye Ngozi ariko nikurikiranije kuba ngaha kuko ahanda hamaze imyaka 28 ko nakuriye ngaha naje mfite imyaka 10 nkurira ngaha ndakora mbere n'akazi gatonya k'inzahabu karananira kubera ukuguru kudahonyora neza guca mu mazi ama rero njamitamwo kuza gukora kano kazi ko gushona ibirato aha nimbavu urabona ko maze kumenya kuzikora zizana mu matsinga y'imodoka imyumvuri ndakora ego ikirato uzanye ndagutera akadure ngaha nta ngorane ni hose ukabona ukagenda nyene ubona ko ibintu kandi byose barashima. Ndashimiye ja murubatse ego turubatse ndafise abana Imana arampezagije abana kandi beshi abana bangaha ndafise abana 11 uyu munsi ni wewe ubatunze bose reba umunsi ni je ndabarasiona ego nje ndabatunze kabisa bose abana 11 bariga abataragera kwiga nabo ntago biga ni bangahe mbo abiga ndafite abana bashika batandatu biga umwe we yaciye agwara imararia y'igisahuzi ntabwo yize abandi nabo ntago baragira kwiga. Ndashimeja aka kazi kanye mugakoze igihe kingana gute? Genda gakoze nk'imyaka ishika nka 15 be kubera iki mutabaye nk'abandi ngo muyumve intuze ingeso zo kuja gusabiriza kugira ngo mushe kuronka ico mugaburira umuryango? Urazi cyabitumye jewe mu bisanzwe naye navutse ndi umwe mama wanje yarashoboye kundonderera ariko nubwo byari bimeze uko narabona nabandi ko bari bafite imiryango baza gusabiriza ariko numvi naraba ko umuntu agiye gusabiriza ku buryo bashobora kumucira mu maso cyo ugasanga areka kubwira amajambo yumva yishakiye nanjye rero nari mfise ubuzima nkaca marura ingufu nari mfise ntaramugara nkaca mbona yuko ibyo bintu atari byo nkoresha kurondera mu buzima bw'iwanje. Okay wakoresha ingufu dati je nanje ndashoboye terekanekane yuko hari ico no shobora gukora. Mbega ubwo bumuga bwawe ubumaranye igihe kingana gute? Jewe ndabumaranye imyaka hafi 28 mubwo muga nubukangu mugabo nahisemo gukora kano kazi kubera nabonye ko gusegereza atari byiza. None ubwo mugano nta ubwo mwavukanye muri umusanzu. Ndashimiye Jean mukibona yuko mumaze kugendana ubumuga ugerageje kuraba mu kibano aho mwaba canke se abantu babafata gute? Mbo nk'ubwa mbere tutaragira kubera hari akantu bigeze kutwigisha akaje na sensibilisation ku bagendana ubumuga hano mu gihugu cy'u Burundi amare baratwigisha ko umuntu amugaye ko batwita ko turi ibimuga ego mugo mu nyuma harageraho bacatubwira ko turi abagendana ubumuga ego
bijanye n'iki na sensibilisation abo muri handicap batwigishije Ego. kugenda tugenda tusasibiriza ibintu bijanye n'ibyo Ego. hama baca batwigisha yuko rero dukwiye ko kubera tutari ibimuga dukwiye gukora kugira ngo turabe uburyo natwe ubwacu utegeza gutunga umuryango tugateza imbere n'igihugu. Ndayishimiye Jean mumaze nari ndakubajije abantu uko babafata mugaje kuraba mubona hari itandukaniro babagira cyo kimwe n'abandi bantu mbo hari itandukaniro kuko ubwa mbere umuntu amugaye wamenga ni igicibwa wamenga ni igicibwa wamenga si umwana yavutse mu bandi bana Ego. ariko ubu baragusiga muhira udashoboye kuba wokora aka ukoza n'amasahani cange ukaraba nk'akandi kazi ukora umva umugaye amaboko urakoresha amaguru umagaye amaguru ugakoresha amaboko. Ndayishimiye Jean batazira Jeannette niwe turi kumwe. Ndayishimiye Jean mwotubwira mumaze kugera mu bigero mbega byagenze gute kugira ngo mushobore kuza gushima umugeni? Yo byararyoshe cyane twaragiye turashima umugeni umugeni by'ukuri baramuduha ego hama turubaka Ego. tumaze kubaka mu nyuma mu gihe cy'iyo mu myaka 25 mu myaka 20 no twaca tugira naca ntangira kano kazi mbonye maze kuronka umuryango. Umaze mu ico gihe ukiriko uramuresha nkoresheje iyo mvugo nta bantu ku ruhande bavuga ati baba baramubwira amajambo kugira ngo ashobore kuba yo guheba? Oya nta byigeze kubaho donc mumaze byumvikane ko we yagutahuye akagutahura ukuri kose ntahuye uko ndi kose amatura abana murabana. Ndashimiye Jean mumaze kubana n'umugore byarakoroheye? Ubwa mbere byarabanje kungora ku buryo bwo kurondera rasiyo nkiyumvira ati mbega ndashobora kuronka rasiyo gute yo kuhereza umugore cyange n'abana impuzu y'umwana cyange ese ibintu bijanye n'ibyo guhereza umubyeyi yibarutse nkiyumvira uburyo bishobora kubironka nkumva menga sinobishobora. Imbere yuko muza gukora ibi mwakora ibiki kugira ngo mushobore kuronka ico musomamo? Mbo bwa mbere naragenda aho mu Rugoma hari ahantu twimba inzahabu naragenda nkaza ndicara mu mazi ubundi nawe afata igipawa andoporera hama umuryango ukabaho. Murashaka kudusigura neza waricara mu mazi nta nafata icyo bita ikarayi ubundi nawe agafata igipawa hama tukimba izahabu hama tugatunga umuryango. Ntiwashobora gutinya amazi ko ashobora kukugira nabi cyane? Oya sinayatinya ku buryo ariho nari narakuriye. Wari umaze kubimenyera? Namaze kurumenyera uruzi. Tubibutse yuko ari Musiri Champion TV murumva ko Ndayishimiye Jean batazira Jeannette ku kazina kiwe ariko atubwira kabisa amateka kandi wumva ko ari ibintu bishobora kubaka benshi. None Ndayishimiye Jean umaze kuheba ibyo byo kugira kwimba inzahabu hama ukaja muri aka kazi akamaro ubona akazi kakugiriye nakahe? By'ukuri aka kazi nabonye ariko kombeshaho kuko mparuye nasanze kuronka ndaronka amakaye y'abana nkaronka impuzu yo kwambika umugore nkaronka uduhuzu tw'abana nkanasuma mbere nkabona ko ndiko ntera nje imbere ariko kimwe gusa hari ibintu bimwe bigenda bitugora kubijanye no kuronka umutahe wo gukora aka kazi. Urabona nk'ibi bisaba amafaranga mbo nko kuronka ipine zo kugira ngo umuntu ashire ngaha cange koro cange se imashini twarabuze imashini kubera ubukene bwamaze kwinjira mba ndonka imashini yo guponsa ikirato kikaboneka ko by'ukuri ari ibintu bikozwe neza. Ndashimiye Jean niba atari banga aka kazi ugitangwa kugakora warakigishijwe canke wabyisanzemwo? Nukuri nabyisanzemwo. Wabyisanzemwo ariko ndamaze kuramura abatari bake. Nta n'umuntu numwe yigeza kubwira ati yamara babikora uko nuko? Oya by'ukuri nabyisanzemwo kuko nkiza hari ikinga bari bigeze kumpereza nagenderako naraza nkicara ku ikinga hama nkaca nsona ndi kw'iryo kinga mu nyuma
nza ndicara hasi ku gatebe cyangwa se hasi nkashoneraho hasi nca ntangira kumenyera uko ndamenyera uko mpaka kugeza n'ubu nisa. Murakoze cyane ndayishimeja. Atubwiye kandi ko hariho abantu woba wararamuye wigishije uyu mwuga mu kubigisha hariho akantu baguha canke wari umutima w'urukundo? Iby'ukuri abo naramuye ntabwo bari ngaha nuko batari ngaha bari aho hakurya mu gihugu cya Kongo. Ndamaze kuramura nk'abantu bashika nk'umunani nta n'icumi rimwe bampaye gusa n'urukundo nabonye ko aka kazi gashobora kunsumbira diplome ibyo ntize mu mashuri gashobora kunsumbira na diplome. Ndabona ati abagenzi nibakora ibi nukuri bizoba byiza. Ni byiza cyane ndayishimeje. Hariho abenshi bagendana ubumuga uno munsi n'akahe kamo wabatera? Nukuri icyo notera kamo abantu bagendana ubumuga na leta nuko bogirante bora uburyo bobahimiriza bakaja kwiga ibijanye n'imyuga bataravye bukuru canke ngo barabe ubuto kuko imyuga irafasha. Umwuga je ndashobora kuba umugore nkaziga ndamubwira ati mbo uhuru ubududu ngiye kurondera imboga inyuma y'amasaha nk'atanu canke atandatu akaza agatora imboga agasanga nazironse atamutaye nkoresheje nkoje umutaye w'urunyuzi n'utundi tuntu dukenya. Rero nuko boheba bavanura no gusaba bakamenya yuko gusaba atari byiza kuko hari gusaba uwikeneye cyangwa yaraye nabi akakubwira nabi mbese akabaye nagutera n'umugere kumva jane nkuko nyene bimeze. Ndayishimeje uno munsi mugerageje kuraba akazi kanyu uko mugakora cyangwa se mubonye ngene gatera imbere nk'uwo kwifuza kubafata mu mugongo cyangwa se kubashigikira mubona yo bashikira gute? Mbo urabona nko kudushigikira ni ibintu bisaba umutahe. Turasaba nk'umutahe kugira ngo turonke imashini twokoresha kugira ngo turonke ibintu bya PS dushobora gukoresha amaforoma yo gukora nk'ibirato twe turazi gukora amasandari turonse nk'iforoma tukaronka ingozi ahantu kugurira ingozi tukaza dukata ibintu bije n'isandari wamutu dusandari tugezweho tujya umuntu arazi kudukora ariko uburyo nibwo usanga turiko turabura. Muvuga guti hamwe tworonka uburyo no guhingura hari ibyo dushaka guhingura kandi bikaba ibintu abantu bashobora kujyante kwambara. Bakunzi ba Musiri Champion TV murumva ko ndayishimeja ibyo asaba by'ukuri bifise ifatiro ni nako kanya tubone kugira ngo abatwumviriza bose biciye kuri channel yacu ko bogira icyo bafasha cyangwa se bagashigikira bagatera inkunga aba bantu bagendana ubumuga kuko biragaragara neza yuko hariho icyo nabo bashoboye mu kugira mu ntumbero yo guteza imbere imiryango yabo. Reka tubananye tubashimira n'ukuntu bananye mudukurikira n'inkunga maranye mudutera turi kumwe na